Ndabaramukije inshuti mwese bakunzi mbonesha kure Dicobu TV ijuje barundi mu mahanga uni wamanyu dasanzwe w'amakuru mutegurirwa na Dicobu TV inosera koze ngiye kwashikiriza ano makuru akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umuyobozi mukuru wa DIASPORA NDUNDI NDAYIRAGIJE ari muri Leta za Amerika ari mu rugendo rw'akazi n'urugendo agize inyubazi n'ingendo yagize mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika. Gabriel Rufyiri arongoye RW'INARARIBONYE muri DIASPORA NDUNDI amenyesha ko gukorera mu muco avyizotuma DIASPORA NDUNDI itera imbere. Simeon Nkuzumwami nawe yaragenywe kugira ngo abe umuvugizi wa DIASPORA NDUNDI. Muri ano makuru kandi turafise umutumire uwo nawe akaba ari filme Ndikuriyo uwo nawe aratubwira uko muri kino gihe abona DIASPORA NDUNDI yifashe. Mukanya rero nido. Nkuko twababwiye mu ngingo nkuru zano makuru umuyobozi mukuru wa DIASPORA NDUNDI NDAYIRAGIJE ari mu gihugu cya za Amerika. Ubuyobozi nabwo bwa DIASPORA NDUNDI buha gushiraho umuvugizi wabwo uwo nawe akaba ari Simeon Nkuzumwami Emery Nimbona. Inyuma yo kwerekana ku mugaragaro igicapo cy'inyubako ya DIASPORA NDUNDI igiye kubakwa mu gisagara ca Bujumbura, Samuel Ndayiragije ngo DIASPORA NDUNDI yaciye afata urugendo rw'akazi rwamushikanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko yabikoze mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika y'ubuseruko nka Kenya, Tanzania na Uganda. Samuel Ndayiragije ngo DIASPORA NDUNDI yagiye kubonana n'abarundi ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yumvirize ibibazo DIASPORA NDUNDI yo bifise muri ico gihugu banaraba ingene zoshobora gutorerwa umuti. Iyindi ntumbero niyo guhuza abarundi baba muri ico gihugu banahamagarirwe kwitangira inyubako ya DIASPORA NDUNDI igiye kubakwa ni inyubako twanaberetse hano kuri nombonesha kure. Izo ngendo zo kubonana n'abarundi baba mu bindi bihugu zizobandanya aho zizokogwa n'indongozi zitandukanye zigize ibiro biyoboye DIASPORA NDUNDI. Kuri uyo wa gatandatu rero i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuyobozi mukuru wa DIASPORA NDUNDI Samuel Ndayiragije yarakiriwe na Zefirine Maniratunga aserukira Burundi muri ONU. Kuri w'Imana naho urongoye abarundi baba kandi bagakorera mu mahanga Samuel Ndayiragije yashitse muri leta ya Arizona aho nyene muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburongozi bukuru bwa DIASPORA NDUNDI kandi bwaragenye muri Indwi kwigenekezo rya 13 kuno kwezi umuvugizi wa DIASPORA NDUNDI Simeon Nkuzumwami uyu nawe akaba yagenywe kugira ngo ibikorwa vya DIASPORA NDUNDI bibandanye kugenda neza. Simeon Nkuzumwami umuvugizi wa DIASPORA NDUNDI akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarundi bo mahanga basabwa kudasamazwa n'amajambo aca ku mbuga nk'uko namenye muri kino gihe atyoza ubuyobozi bushasha bwa DIASPORA NDUNDI. Samuel Ndayiragije yabishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru aho hari kwashigwa habona igicapo cy'inyubako ya DIASPORA NDUNDI. Tumukurikire. Jiriberi nawe wavuze uti gukoranya abarundi nibaza yuko nkuko wagiye urabivuga abarundi bari mice bari kune bari gutanu. Ico no kubwira coco wavuze ikintu gikomeye ngo hari abantu bavuga ngo ujya DIASPORA ngo nayo nyene ngo ntituzi vyayo ngo ntatwemera. Sinzi ko mwabonye ivyandikwa ibimvugwa ko hirya no hino urumva utuntu twinshi dupfuye nabi. Bakavuga yuko kugira ngo bace intege abantu bakavuga yuko nk'akarorero umurongozi ya DIASPORA atazofasubiye muri Amerika. Urumva nk'umuntu akubwira uko ko urumva bamaze kuvuga ko umurongozi wa DIASPORA ari imbwa atacamatse. Urumva yuko bagomba guca intege uwo wese yocuza agatima kugira ngo akore mugabo sivyo. Nico gituma twebwe urugamba turimo sugo guhangana n'abatugwanya canka abatuvuga twe turakora. Hanyuma ejo bakatubona turi muri Amerika, ejo batubona aho mwavuga ko tazogenda ariho turi, bakatubona bimwe batuvuga ko atari vyo, bakavuga yuko buca urutungane buturindiriye tukagendayo, tukabereka mbere turi kumwe n'abacamanza b'ico gihugu, tukabereka ko turi abagenzi babo. Nibaza yuko ivyo ari byo biryoshe kurusha guterana amajambo. Sino twari kuba twarivuze ko cyane. Umugabo hari inkuru nyinshi zisamaza. Bakavuga amajambo menshi kugira ngo bace intege abantu. Mugabo umuntu ataravuga umurongozi amakuru ntwayaro. Ubaye umurongozi baca bayazana kugira ngo koko shetani igumijwira. Iyo wayifashe neza ukayihonyora igumijwiragira niko bimeze. Ziya n'induru za shetani rero. Ziba batagomba yuko abantu bavansa bavaho bari ngo baje handi. Ivyo ntimuze mukangwe n'utuntu two hirya no hino ni shetani. Shetani twayifashe tuyifise mu minwe twayihonyoye ku mutwe. Urumva rero ntireka gukoma induru. Ivyo ni ibintu bisanzwe se normal. Nayo urongoye urwego rw'inararibonye muri DIASPORA NDUNDI Gabriel Rufyiri
amenyesha ko gukorera mu muco ibikorwa byose bya diaspora ndundi bizotuma diaspora ndundi itera imbere kandi ishinga imizi. Ivyo nawe nyene yabishikirije muri ico kiganiro n'amenyesha makuru aho hariko hashirwa habona igicapo c'inyubako ya diaspora ndundi, inyubako izotwara hagati y'imiliyardi 50 n'imiliyardi 30 z'amafaranga y'amarundi. Abarundi turafise ukuntu iyo Imana duhaye ini parcelle de pouvoir dufata ibintu vy'igihugu, ibintu vy'ishira hamwe, ibintu vy'iki tukavyita ivyacu. Ivyo narabibabwiye muri diaspora abadukorana nyamba hari ikintu kigomba kuba cambere, c'est la transparence. Transparence nayo irafise des piliers sur base desquels yiropozako. Ubwa mbere amategeko. Nukuvuga amategeko yaratunganijwe ku buryo atagwego na rumwe urugwego rwa Conseil des Sages ntigwahoraho mu vya mbere. Mugabo uya niko gwego rwa mbere rugizwe n'abantu benshi. Rugizwe n'abantu 10 bava ku migabane myinshi kandi ubona ko ribomwe abantu bafise experience itandukanye cyane. Hanyuma izindi nzego zifise abantu 10 abantu batanu gusa. Ndabeshega president. Donc twebwe turi 11 ahandi nabo ni batandatu ahandi batanu. Murumva neza yuko uko gwego n'ugwego rukomeye rufise ibintu bihambaye rukora mugabo zose zirafashanya nico no kwita complementarité. Rero ikintu twifuza twebwe bwa mbere nuko tubona ko ari amategeko. Ico ni cyambere. Kigira kabiri twifuza nuko habamwe transparence gukora ku mugaragaro. Ikintu kivuzwe kigakogwa. Nibi yariko aravuga. Turumva amajambo menshi ahana hariya. Mugabo cyo usanga ibikorwa nibiki. Twebwe ne twifuza yuko muri diaspora ibyo hapfume hakogwa ibikorwa bibiri canke bitatu mugabo bikogwe. Ntitugume twumva amajambo gusa. Nico gituma nibaza yuko ibi bintu by'inyubako ndakigarutseko nuko ni cirore sero miroir de la diaspora. Ni cirore umudiaspora wese ategezwa kwiraba makibonamwo. Ivyo rero bitegerezwa gukogwa na twebwe abantu bagira ikintu kibahuza. Umudiaspora wese niyaza aje mu gihugu yumve ko afise uruhara muri iyo. Nibaza kwaza kubibabwira canke bazobibabwira umwanya utabonetse nuko umuntu wese bivanye n'ingene azoba yarafashe kugira ngo ibeho arafise urugero na niveau azofatirwako kugira ngo ico kintu bumve ko ari cabo. Kuko urumva tuguma dukuza ibintu cyane bidutandukanye mugabo ibintu biduhuza ntitubishira imbere. Ivyo rero nabibabwiye transparence igomba kuboneka kugaragara. Hanyuma kigira kabiri nuko umurundi wese aba hanze iyo nyubako ni yabaho azumva neza yuko iyo nyubako ari yiwe. Rero mu ncamake twifuza kubarambisha amajambo twifuza ko diaspora uko bari bayizi kera ibintu byose mwa kino gihugu byaramaze kuba politize sinzi regionalize kubigira iby'amadini sinzi murazi bimwe bava ngo nyakurize. Hari amavurika mashasha yaje usanga hari ibintu tuba mu tuntu vraiment tacho tuvuze mugabo twifuza ko diaspora kuko mumenye yuko diaspora n'abarundi bafise ubumenyi bwinshi kandi butandukanye bakuye mu bihugu byinshi barimo. Twifuza ko ubwo bumenyi n'ubwo buhinga niyo experience iba au bénéfice du pays. Ivyo kandi birashoboka je suis sûr. Mugabo gira ngo bishoboke hariho imico n'imigenzo bigomba kubanza kutuvamo twe nk'abarundi. Kuko narigeze kuzagugirisha inama muri Canada sanga bavuga bati none ugirana nande ugiranye inama na naka ucusi bacha bakwitirira umugambwe kana bacha bakwitirira idini kana ugiranye inama ukabura icyo ufata nico reka iyo ngwara igomba gukira byanka bikura kandi birashoboka. Mu ncamake rero jewe ndafisi icizero ko ibintu byose bizogenda neza mugabo tugomba kubigiramwe uruhara ubwa mbere twebwe nyine. Nkuko twari twabemereye uni wa mwanya umutumire wacu ni filime Ndikuriyo amenyesha ko muri kino gihe diaspora ndundi yifashe neza akabaganira mugenzi wacu Adrien Sibomana mu kiganiro cihariye. Ega wewe mu diaspora ufatiye kumbona kaza y'igihugu y'umwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060 urabona ko bishoboka aba diaspora bashizemo uruhara umwe wese iyari neza cyane ijya mbono ni nziza cyane turayishikikije na kwijana. Ni nayo mpamvu twebwe aba diaspora tugiye gukwira isi yose tuganira n'abandi ba diaspora tubabwira yuko bategerezwa kuza tukwa igihugu cyacu cyatwibarutse hari naho tutazonashikayo
kuko ubu muri diaspora ndundi diaspora idasinzira tugiye no kubaka inyubakwa ikomeye izo birimwo ibisata byinshi aho mu diaspora wese azotaha mu gihugu akumva yuko yisanze akaronka ashobora gusabira ijambo. Mbega iyo nyubakwa nyene izotwara hagati y'imiliyaridi 50 na 60, murabona yuko ibyo bizoshoboka? Diaspora maze kubabwira yuko turi muri diaspora idasinziriye nizo miliyaridi 50 ni make, ayo ni make no kuyarenza tubona bivanye n'ukuntu tuko turansasibiriza kwisi yose mu diaspora wese ahari ategeza kugira icyo atereye mu iyo nyubako. Rero ikintu twagomba kuvuga ni giki, dushaka kuvuga yuko twebwe ubu muri diaspora tugiye gushira inguvu mu bintu bijanye n'iterambere. Iryo terambere niryo rizodushira na bamwe bahora babona yuko bidashoboka bazobikunda. Kuko iyi diaspora ihari si diaspora y'imigambwe, ni diaspora dushaka yuko umuntu wese ayirimwo yiyumva yuko ari muri diaspora, yiyumve yuko ari umurundi, yiyumve yuko iyo atashe mu Barundi muri bene wabo afise icyakora azagikore mu mahoro n'umutekano. Dicobu TV mwariko muganira na jewe Adrien Sibomana mu kiganiro kidasanzwe twagiraniye no mu diaspora filme Ndikuriyo. Murakoze naho butaha. Nahero mwese mwakurikiranye imbonesha kure Dicobu TV ije abandi bo mahanga dusozereye amakuru kwa twabateguriye nk'abashimye mwese mwafasha gukurikirana amakuru yacu. Inosera koze nije nabashikije ano makuru murakoze.